BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19 na 31 ku mirongo FM mu yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Turabanukije kandi tubaha ikaze bakunzi mwese wa BBC gahuza miryango. Turi kwa gatatu igenekerezo rya 8 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Izi n'ingingo z'amwe makuru yo kuri umugoroba. Abahinga bavuga ko inyuma y'imyaka 32 habaye genocide mu Rwanda, hari ibimenyetso by'uko amano nkaya asa n'ayashobora kongera kuba mu karere k'ibiyaga binini. Bashingira kuki mu kubivuga. There is a million text. Hari za miliyoni z'inyandiko zerekeye gukinga genocide. CPI ifise amategeko meza mu bitabo vyayo, ariko ishirwa mu bikorwa by'ayo mategeko kiracari ikibazo. Inyuma yaho Iran na Amerika bumvikanye ku gahengwe, turumva ikigiye gukurikira. Nayo muri Zimbabwe hari impari zikomeye ku mugambi wo guha umukuru w'igihugu ikiringo kira gatatu. Turafite kandi n'amakuru y'inkino hamwe n'ikiganiro c'abagore. Amakuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Idoni mukanya amakuru avugwa hirya no hino ku isi dushikirizwa na Jidas Hondempundu. Ibihugu vya Buraya harimo Canada n'Ubuyapani ivyakire neza agahengwe k'indwi zibiri kumvikanye ko hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho vyavuze ko intumbero itegezwa kuba iyo kuganira no kumvikana kwihagararira ry'intambara. Mu itangazo rusangi abategetsi b'ivyo bihugu bavuze ko bariko baravugana na Amerika hamwe nabo bacuditse bose kugira bafashe mu gutorera inyishu ayo matati ariko ahungabanya ubutunzi bw'isi. Bavuze kandi ko ibi ari ngombwa kugira hakingirwe abasivile muri Iran no gutorera inyishu ihungabana ryigaragaje mu gisata c'amasako nta nguvu. Umwungere wa Eklezia Katolika ku isi Leo hamwe n'Ubuhindi nabo nyene basavye ko haba ibiganiro. Nubwo hatangajwe gahengwe, Kuwait na Emirates Zunze Ubumwe zivuga ko hari ibitero vyabandanije kugana ubutaka bwazo, zikemeza ko vyazananye muri Iran. Emirates Zunze Ubumwe zivuga ko ubuhinga bwo kwirinda ibitero vyo mu kirere bwasambuye misile 17 n'amadrone 35. Igisirikare ca Kuwait cavuze naco nyene ko casambuye amadrone yaraje agana ibikorwa remezo n'inyubako zitandukanye. Amakuru aturuka muri Arabia Saudite amenyesha ko umuringoti utwara igitoro uri mu burengero warashwe mu gitero. Oman, kimwe mu bihugu vyagize uruhara nk'umuhuza, ivuga ko hakenewe ibiganiro vyuzuye kandi bitagira mu gufina kugira amahoro arama aboneke. Iyi ni BBC. Ugushaka kwa Iran ko gusubira kugurura umuhora wa Hormuz ucamo igice kitari gito c'ibitoro na gaze ibija ku isoko mpuzamakungu, kwerekana ko hashobora kuba hagiye kuboneka gahengwe inyuma y'ukwezi kurenga. Ubutunzi bw'isi buriko burahungabana ku rugero rudasanzwe, kuva kwigabanuka ry'uruhererekane rw'igitoro na gaze ugaca ku y'imiti itandukanye ikenerwa cane ku isi, gushaka kwifumbire. Iyi ntambara yagize ingaruka ziteye ubwoba. Bishobora gutwara ikintu kirenga indwi zibiri kugira uruhererekane rw'ibidandazwa rusubire kugenda neza. Ni inkuru ya Juvantine Muragijwe Maria. Iran ivuga ko igiye gushyiraho icyo yita gahunda ikubiyemo ibisabwa kugira ngo amato asubire kunyura mu bwisanzure mu muhora wa Hormuz. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu Abbas Arashi yavuze ko amato azemererwa kunyura muri uwo muhora mu gihe cy'ibyumweru 2 biri imbere. Abbas yashimangiye ko icyo gikorwa kizategurwa kandi kigenzurwe mu buryo bwihariye n'ingabo za Iran. Ibi bisobanura ko ikoreshwa ry'uwo muhora mu gutwara ibicuruzwa ritarasubira ku rwego ryariho mbere y'uko intambara itangira. Ethiopia yagirije gushikira umuhari witwara gisirikare uzwi nka Rapid Support Forces mu ntambara muri Sudani. Icegeranyo casohowe n'ikigo kigira ubushakashatsi mu gisata c'abari mu kaga Yale Humanitarian Research Lab kivuga ko amashusho y'ibigendajuru yerekana ibikorwa bigaragaza ubufasha igisirikare ca Ethiopia cagiye giha umuhari RSF mu mezi atanaheze. Ico cegeranyo gishira ahabona amakuru avuga ko indege zitwara imizigo zabonywe ziriko zizana imiduga zikuye ku kivuko ca Berbera muri Somaliland, kikavuga ko iyo miduga ifitaniye isano n'iyakoreshejwe na RSF mu kwigarurira akarere ka Kurmuk kari hafi y'umupaka hagati ya Sudani na Ethiopia. Amakuru ava muri Nigeria avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bishe n'imiburiburi abantu 200 bongera banyuruza benshi mu ntara ya Niger. Abanyagihugu bavuga ko abo bagizi ba nabi bateye akarere ka Shiroro gasanzwe kazwimwo cyane ibikorwa byo kunyuruza abantu
kakaba kandi kazi ko ariko intagondwa za Kiislamu zikunda gukoreramwo. Ibi bitero vyo mu buraruko bibaye mu gihe abantu barenga 500 bagirizwa kugira uruhara mu bitero vy'intagondwa bariko bacibwa imanza ku mugwa mukuru Abuja. Bernard urakoze Jidase Hundi Mpundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bamenyesha ko bitegura ibiganiro vyagutse nyuma yaho ibihugu vyompi vyumvikanye ko bihagaritse intambara bimazemwo ukwezi kurenga. Aya masezerano yatumye kw'isi haba icizere ko intambara yagize ingaruka zidasanzwe ku butunzi bw'isi, cyane cyane ku gisata c'amasoko na nguvu ishobora guhagarara burundu. Dusubire twumve Jidase Hundi Mpundu yaduteguriye inkuru. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Iran Tehran bacumbuka ko rukeza ntibatevye gushwara amabarabara mu ntumbero yo kugaragaza umunezero. Abo banyagihugu bari bamaze ukwezi kurenga bataja habona kubera amabombe yarasigaye akubita igihugu cabo ijoro n'umurango. Igihe intambara itangura kwa 28 ukwezi kwa kabiri uwo mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel zari zatangaje ko intumbero nyamukuru ari gusenyera ubutegetsi bwa Kiislamu bugenzurwa n'abamola. Ariko aho ibintu bigeze bisa nkaho iri hangiro barihevye. Ubu n'imvugo isa n'iriko irahinduka. Icegera c'umukuru wa Amerika JD Vance yabwiye ibinyamakuru ko intumbero ya Amerika kwari gusambura ubushobozi bwa gisirikare bwa Iran gusa. Ashimangira mbere ko rino hangiro Amerika yarishise ko mu buryo bwuzuye. And because of that, what the president did is he basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the... Kweli ivyo rero, ico mukuru w'igihugu yakoze kwabaye guha gasopo abanya-Iran. Yababwiye ati, reke kubohera amaboko imugongo ubutunzi bw'isi. Gutyo tuje mu nzira y'agahengwe. Ayo niyo masezerano twaraye dushitseko. Abanya-Iran baremeye guhagarika ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere n'abasomamike bazo baremeye guhagarika ibitero. Imwe mu nzira Iran yakoresheje mu kwivuna Amerika na Israel kwabaye kugara umuhora wa Hormuz ucamwe ibice 20% vy'igitoro na gaz bikoreshwa ku isi. Ibi byarahungabanije ku rugero rudasanzwe ubutunzi bw'isi. Ubu rero mu byo bumvikanye na Amerika harimo gusubira kugurura uwo muhora. Ihagarikwa ry'intambara ryakiriwe neza ku rwego rw'isi. Mu bategetsi bagize ico bayivuga ko harimo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Twarabivuze kuva intambara igitangura haraciye hafi iminsi 40. Ibiganiro niyo nzira yonyene ishobora gutanga icizere c'umutekano n'ituze mu karere. Rero iri tangazo ry'agahengwe ni ikintu ciza cane. Mu gihe bamwe n'abandi bariko bibaza ibigiye gukurikira, Iran yatangaje ko umuhora wa Hormuz ugiye gusubira guhita mu kiringo c'indwi zibiri zigiye kuza, ariko ngo uzoga umugenzurwa n'igisirikare c'ico gihugu. Ibi bisigura ko ibintu bitarafata umurongo vyariko imbere y'intambara. Perezida Trump yavuze ko Iran itazosubira guhingura uranium kandi ko ibihugu vyompi bigiye gukorera hamwe kugira n'ivyo yari imaze guhingura bisamburwe. Ibi ntaco Iran irabivugako. Urakoze Jidase Hundi Mpundu. Amakuru tubandaniza mu karere k'ibiyaga binini, aho inyuma y'imyaka 32 habaye genocide mu Rwanda ngo hari ibimenyetso by'uko ubwicanyi busa naho bushobora gusubira kuba mu karere k'ibiyaga binini. Ibi ni vyavukiwe mu nama mpuzamakungu yo kurwanya genocide yabereye i Kigali muri ico gihugu kiri mu ndu yo kwibuka. Abahinga basaba ishiramwe mpuzamakungu ndetse n'ibihugu vy'akarere gukurikirana hagufi imvugo z'urwanko n'ibikorwa bibi bisa n'ivyabaye imbere y'igandagurwa ry'abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Umunyamategeko Innocent Nteziryayo wunganira imiryango y'abanyamurenge biciwe mu Gatumba yagaragaje impungenge z'imvugo zibibi urwango, avuga ko zikomeje kwiyongera mu gihugu cye cya Kongo. Yavuze ko abategetsi muri leta, abasirikare n'imitwe ishyigikiwe na leta bakomeje kuvuga amagambo yibasira abanyamurenge n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi, hamwe na hamwe izi mvugo zisaba ko bicwa. Ibi kandi ngo bikaba hariho amategeko abihana adakurikizwa. There is a million text. Hari za miliyoni z'inyandiko zerekeye gukinga genocide. CPI ifise amategeko meza mu bitabo vyayo. Ku rwego rw'ibihugu naho bafise amategeko meza cyane yanditse yerekeye imvugo z'urwanko no gucicikariza abanyagihugu gukora genocide. Ariko ishirwa mu bikorwa by'ayo mategeko kiracari kibazo. N'ubushake bwa politiki kiracari kibazo. Nibaza ko nko mu Rwanda ata muntu yotinyuka gukoresha imvugo z'urwanko kuko amategeko aratomoye yoca kurikiranwa imbere y'amategeko.
executed. Intoki zose zasaga n'izitungwa umuryango w'abibumbye uregwa kudatabara mu Rwanda, kandi hari ibimenyetso byagaragazaga ko hari ubwicanyi bwategurwaga. Ibi kandi byanemewe na General Babacar Faye, umunyasenegali wari mu ngabo z'abibumbye mu Rwanda mu gihe cya jenoside. Uyu yavuze ko kugenda buhoro mu gufata ibyemezo ndetse n'ubushake budahagije bwa politiki aribyo byatumye we na bagenzi be badashobora gutabara. Nubwo uyu muryango w'abibumbye utahagaritse jenoside, wiyemeje ko iki cyaha kitagomba kongera kubaho ukundi, ndetse ushyiraho urwego rushinzwe gukumira iki cyaha. Shaloka Boyani, umujyanama muri uru rwego: ni inshingano zacu twese gukumira jenoside. Ibimenyetso bibonetse kare bigomba guherekezwa n'ibikorwa byihuse. Tugomba gukorera hamwe, bitari ku rwego rw'umuryango w'abibumbye gusa, ahubwo no mu miryango y'akarere ka Afurika yunze ubumwe, inama mpuzamahanga ku biyaga bigari, Afurika y'Iburasirazuba, inzego z'ibihugu. Tugomba kwamagana urwango, imvugo z'ibitutsi ndetse no gushishikariza ubugizi bwa nabi, ihangana, ivangura na jenoside. Iyi nama iba buri mwaka mu gihe cyo kwibuka, igahuza abiganjemo impuguke, abashakashatsi ndetse n'abanditsi bibanda kuri jenoside n'ibindi byaha byibasira inyokomuntu. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Turacari mu karere k'ibiyaga binini, aho intumwa idasanzwe ya ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashitse muri ico gihugu mu gihe hakivugwa ibibazo by'umutekano mu buseruko bwaco. Uwo mugabo amaze kurangura imirimo itandukanye ya ONU mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika birangwamwo umutekano muke, akavuga ko aje gushira mu ngiro ubutumwa bw'iryo shirahamwe biciye muri MONUSCO, harimo no gukoresha inguvu mu bihe bikenewe. I Nairobi, inkuru ya Serake Muhawe nayo. Agishika muri ico gihugu, James Swan yagenywe kurongora urwego rwa ONU rwo kugarukana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi guheze. Yavuze ko igikorwa ciwe nyamukuru ari ugucungerera umutekano abasivile. Yongeye koko azi neza ko hari abanyagihugu bari mu kaga kandi bugarijwe n'umutekano muke. Ni muri iyo nzira rero James Swan avuga ko aje gufasha ko ibintu bisubira mu buryo. Uyu mugabo afise uburambe mu gukorera mu bihugu birangwamwo umutekano muke, harimwo Kongo ubwayo na Somalia, aho yagiye ashingwa amabanga atandukanye. Ashitse muri ico gihugu mu gihe abanyagihugu bamaze gushegeshwa n'intambara, barindiranye igishika ico MONUSCO yokora. Swan afise akazi katoroshe, ategerezwa gukurikirana igikorwa c'ingene ingabo za MONUSCO ziva muri Kongo, ariko kandi aho zivuye ntihace hacokera imigwi y'abagwanyi. Mu gihe kandi MONUSCO yategezwa gutangura kuva muri ico gihugu buhoro buhoro, ubu yahawe akazi ko kugenzura ko amasezerano y'amahoro yashizwe ko umukono i Washington na Doha ashirwa mu bikorwa. MONUSCO kandi agiye kurongora ifise ububasha bwo gukoresha inguvu no kugira ibitero ku hantu kanaka mu gihe bikenewe. Seriake Muhawe nayo, BBC Gahuzamiryango, i Nairobi. Aya makuru cobandanize mu Burundi, aho ntahangwa harumwe mu nzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura n'ibindi bimanga birumanukiramwo bigeramiye zimwe mu nyubakwa zivyegereye. Kundu heze hari igice c'inzu cakorotse, ikindi gisigara cenena, kandi uko imisi ihera niko inkombe z'izo nzuzi n'ivyo bimanga bigenda biraguka. Abanyagihugu basaba ko leta bafasha mu kubakingira. Inkuru ya Patrick Waso, i Bujumbura. Turi kuri Avenue de l'Imprimerie, neza neza ku kiraro kigabura Jabira Nyakabiga. Iki kiraro cyubatse ku muserege munini umanuka uja mu ruzi Ntahangwa, aho uhurira n'inkombe z'ugo ruzi. Ubu uwo muserege wahindutse ikimanga kinini, kandi uko imisi igenda ihera niko kiguma caguka cegera amazu. Mu ndwi iheze ico kimanga carihaye inkumbi. Igice c'inzu igeretse rimwe cyakorokeye muri ico kimanga, abantu barorera. Iyi nzu yakorotse ariho turi mu masaha ya saa tatu n'igice, niho nabona ko munsi y'iyi nzu twicaye ukabona ikibure kiratibutse, ikindi kibure kiratibutse, gushika inzu itangira kumera nk'ikraka nk'igigima. Ndavuga nti finalement ikibazo kirabaye, dutangira gukoma induru duhamagara bari indani mu rupangu, tivayo ngwaho. Bugi inzu rero yagiye tubona nibigibona, twavuye tunafata video mu telefone turabikamera. Isaac Vyose n'Imana aba hafi y'iyo nzu nyeneyo asanzwe aba hanze
hanze aremeza ko bamaze gutabaza kenshi abatware ariko ntakiravamwo. Iyo nzu yari ihoteli igeretse ko rimwe, inyuma mu rupangu iyindi nzu biri kumwe, inkingi zirenena hejuru ya Nahangwa. Ni kabiri na rimwe ibice bisigaye bigakorokera muri urwo ruzi rwa Nahangwa. Abantu baba hafi ico kimanga bavuga ko barara ni buca. Urabona yuko twigire kino kimanga turafite ubwoba cyane ko umwanya n'umwanya turabona yuko natwe dushobora gushikirwa inzu yacu igasenyuka. Ubwoba turatubufise ko twagerageje no gusaba ubufasha kugira ngo ababijeje intwaro bajeje igihugu badufashe kugira ngo turabe ukuntu twokingira izi nyubakwa zacu. Muri make ntacyo byafashije. Bamwe muri bo baringunganije mu gukora ivyo bashoboye. Beni Prosper Nibitanga n'umwungere w'urushengero CMCI, amabiro yabo yaratwawe n'ico kimanga nyene. Novuga ko turi mirinde kandi rigaragara, twaragerageje gukora bijya mwabonye, turahiga amakamyo y'amabuye, amagabiyo, mugabo navyo ni ibintu byo kwifashisha gato kuko harageze igihe tubona ko navyo biturengewe. Umuntu urirukanga gukora igikorwa kirenga miliyoni amajana 4, abahinga bo bari batubwiye ko ari igikorwa gishobora no gutwara uburyo bwinshi cyane. Ivyo rero twabaye turagira n'ivyo kugira twikingire na gatoye, mugabo navyo bidafashe, turabe ko iyi mvura n'ibiburi kwa kane twoyijabuka. Si mwijabera Nyakabiga gusa ahabangamiwe n'ivyo bimanga. No muri quartier Mutanga Nord umuntu umwe yarapfuye aguwe ko n'inzu igihe uruzi Nahangwa gwasitura impango zirenga 6 nkuko vyemezwa n'urongoye Avenue Nyankoni. Alain Bakundukize avuga ko bagerageje gutabaza ariko nubu n'ibikorwa bya byatanguye bisa n'ivyahagaze. Iyo nyamigaga iza yerekeza kwibarabara aho ibarabara ryari maze gucika hafi nk'igice cyayo, niho haje aho muri ARB baraza gushigikira iryo barabara kugira ngo rishoye kuba rirengana, ko urabona ko ibarabara ari ineza ya twese. Mbwa barabikoze babikora igice, sinzi ingorane baba bafise arizo. Abanyagihugu basaba ababijejwe kuraba uko batabara ibintu bitararenga inkombe. Kindi dusaba nyene icubaye mukuru w'igihugu n'ubushikiranganje byega boraba uko boshumbusha ababuze amazu yabo, akaraba nimba bobaha ahandi hantu kunabujya muzi ko uraro bugoye muri gisagara ca Bujumbura canke ahandi. Mu myaka iheze hari imigambi yakozwe mu kugarukira inyubako zari hafi y'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura, ariko ubu bisa n'ivyahagaze. Musitanteri wa komine Mukaza yatubwiye ko ico kibazo c'amazu abangamiye muri Nyakabiga akizi, ariko ko kimurengeye. Aca turungika muri Obuha, urwego rw'igihugu rujejwe ibisagara n'uburaro. Urongo rwo rwego nawe yatubwiye ko afatiriwe n'urugendo rw'akazi arimwo, ko azogira ico ashikirije niyagaruka. I Bujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Ukutumvikana kurabandanya kwiyongera ku mugambi wa leta yo muri Zimbabwe yo guhindura ibwirizwa shingiro mu ntumbero yo kongereza ikiringo c'umukuru w'igihugu kugira ngo agume ku butegetsi. Emerson Mnangagwa atizwa kurangiza ikiringo ciwe ca nyuma mu 2028, ariko abanywanyi bibashigikiye umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro, umugambi atavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko utekwiri n'amategeko. Basaba inama nshingamateka guhagarika integuro n'umugambi. Umunyamakuru wa BBC Shinga Inyoka yitavye inama yabereye mu nama nshingamateka i Harare, aho abanyagihugu bari bashitse kugira ngo batange ivyumviro vyabo kuri izi impinduka. Inkuru yiwe murayishikirizwa na Prime Ndikumagenge. Mu kibuga c'umuzingi gishobora kwicaramwo abantu barenga 4,000, abantu ibihumbi n'ibihumbi bo mu mice yose y'ubuzima bakoranye kugira bashikirize ico biyumvira. Amendment bill number 3. Umugore ati jewe ndashigikiye iyo nteguro uko yakabaye. Mu gihe mikro iriko iratemberezwa kugira abandi bashikirize ico bibaza, benshi bashigikiye aho uwo mugore ahagaze. Kwikiringo c'umukuru w'igihugu kiva ku myaka 5 kikaja ku myaka 7, hanyuma abashinga amateka akaba ari bo batora umukuru w'igihugu. Bavuga ko vyogabanya uguhangana mu vya politike. Umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi uvuga yuko iyo nteguro hamwe n'izindi mpinduka bituma demokrasi ishinga imizi. Ariko bidatevye haciye haduka intureka nkuko bikunda gushika. Icuka kiriko kiraba kibi cane mu gihe ijambo rihawe abadashigikiye iyo nteguro. Faza Mahere ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi.
amabandi ya ZANU-PF yaje yinjira adukubita, yageragezaga kutwaka amatelefone yacu atubwira ngo nta na kimwe mujya kuvuga. Muri make bagira ngo batera akajagari kubabona ibintu kundi kugira ngo tutagira icyo tuvuga. Mbere yuko haba iri koraniro, abanegura leta bavuga yuko amakoraniro yari yabujijwe. Uwahora ari umushikiranganje w'ikigega ca leta Tendai Biti ubu ari mu mwidegemvyo w'ifata kibanza inyuma yo gufatwa yagirizwa ko yakoresheje ikoraniro ritemewe n'amategeko. Iyi ni kudeta iriko iraba bukebuke muri Zimbabwe. Mnangagwa na leta yiwe mu nzira iciye kubiri no gushaka ko abanyagihugu bariko barakora amayeri y'ingene abantu bokwemera ko haboneka ibwirizwa shingiro rishasha rimuha kugenzura ubutegetsi. Mu bihumbi 2013 abanyazimbabwe baremeje ibwirizwa shingiro rishasha ryarondera uko ubutegetsi bw'uwa twari ico gihe Robert Mugabe bugira aho bugarukira, rivuga yuko hakenewe kamarampaka zibiri, imwe yo guhindura ibwirizwa shingiro, iyindi yo kwemerera perezida aba hasanzwe. Uwahoze ari umushikiranganje w'ubutungane aturuka muri ZANU-PF Patrick Chinawasa ntavyemera. The constitution provides ibwirizwa shingiro rivuga ko ikiringo c'umukuru w'igihugu ari imyaka 3 canke irenga, imyaka 2 yo kongera ko 3. Kubera iyo mvu nta kamarampaka ikenewe. Dushaka kubandanya iterambere ry'ubutunzi turimwo kuva nyakubahwa ashitse ku butegetsi. N'amashinga amateka yiganjemwo abazanu-PF yimirije kwiga iyo ntegura mu minsi iri imbere, kandi kwizotorwa igahinduka itegeko bisa nuko atakibuza, ariko benshi bafise impungenge ku ngaruka zizokurikira mu gihugu kikiriko kiragwana no kurondera amaragamo muri politike. Arakoze Prime Ndikumagenge. Ubu naho tubahonje ku gikino urunana cejo kwa kane. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye siporo nayikoze rwose, ariko nyine nagahushije. Ngese mbyumva rwose uyu munsi Kirisi ntayo yagiyemo. Umenya atari ukutayizamo gusa, ahubwo afite akandi gaca hindiramo sori nawe. Bagaca hindiramo cyane rwose. Niko bimeze rwose, amakuru ndayafite ko Rutindi rumara inkwi yongeye kwiyinjiza mu kibuga. Ngo ngwikiriya. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho duhikaze Anne-Marie Diwe mwiza makuru inkino. Abakunzi b'imikino kuri BBC gahuza miryango ndabasuhuje. Reka makuru yacu tuyahere mu mikino ya Champions League ku mugabane w'Uburayi. Igitego cyo ku munota wa nyuma cya Kai Havertz gihaye Arsenal intsinzi n'ikizere nubwo atari cyinshi cyo gukomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cya Champions League. Ikipe ya Arsenal yarayishoboye gutsinda Sporting Lisbon 1-0. Ikipe ya Lisbon ikaba yatakaje agahigo ko gutsindira mu rugo imikino ya yose muri rushanwa uyu mwaka. Muri uwo mukino kandi umunyezamu wa Arsenal David Raya yashoboye gukuramo imipira myinshi ikomeye cyane yashoboraga kubyara ibitego bya Sporting Lisbon. Ibi bikaba byatumye abasesenguzi ba ruhago batangira kwibaza niba David Raya atari we ubu umunyezamu wa mbere ku isi. Mu wundi mukino waraye ubaye, ikipe ya Bayern yatsindiye Real Madrid ku kibuga cyayo cya Santiago Bernabeu ibitego 2-1. Ibitego byatsinzwe na barutahizamu bayo aribo Luis Diaz hamwe na Harry Kane. Iyo ntsinzi iratanga ikizere gikomeye ku ikipe ya Bayern kuzagera muri kimwe cya kabiri, mu gihe ku ikipe ya Real Madrid ikizere cyo kwegukana igikombe cyari cyo cyose uyu mwaka w'imikino kirimo kurushaho kuyoyoka, kuko muri shampiyona ya La Liga irushwa na Barcelona amanota 7 yose. Tukiri kuri iyo mikino ya Champions League kandi muri iri joro hateganyijwe indi mikino 2 aho ikipe ya Paris Saint-Germain ari nayo ifite iki gikombe yakira Liverpool. Uyu mukino uje mu gihe umutoza wa Liverpool Arne Slot ari ku gitutu gikomeye cyo gusezererwa na Manchester City muri FA Cup, aho kuwa gatandatu wigishize Liverpool yahondaguye ibitego 4-0. Nyuma yuko gutsindwa, itangazamakuru mu Bwongereza riravuga ko ahazaza ha Slot hashobora kugengwa n'ibiva mu mukino wa Paris Saint-Germain. Hakaba nandi makuru avuga ko inama y'ubuyobozi ya Liverpool yaba yaramaze gufata umwanzuro ku hazaza he. Mu wundi mukino, ikipe ya Barcelona irahura na Atletico Madrid. Uyu ni umukino wa kane amakipe yombi agiye guhura mu gihe gito cyane nyuma yo guhura kabiri mu gikombe cya Copa del Rey, aho Atletico yasezereye Barcelona, ndetse no mu gihe
gihe kuwa gatandatu muri shampiyona Barcelona yatsinze Atletico 2-1. Ikipe ya FC Barcelona irakina idafite rutahizamu wayo ukomeye Rafinha wavunikiye mu mikino y'ikipe y'igihugu ya Brazil. Iyi mvune ye yatumye asiba umukino wa shampiyona uheruka Barcelona yatsinzemo Atletico Madrid ibitego 2-1. Andi makuru kandi avuga ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Espagne amakipe 38 ku makipe 42 akina mu byiciro bibiri bya mbere muri Espagne azakina yambaye imyenda yayo ya kera, imipira ifite amaboko magufi cyane mu mikino ya shampiyona mu mpera z'iki cyumweru. Ibi ni mu rwego rwo guhimbaza umuco n'ibiranga buri kipe. Iyi myenda yakozwe hagendeye ku ishusho yiyambarwaga mu bihe byashize mu rwego rwo guha icyubahiro amateka ya buri kipe n'imigenzo y'abafana bayo. Amakipe ya Barcelona, Rayo Vallecano, Getafe ndetse na Real Madrid niyo yonyine atazagaragara muri uyu muhango. Ibinyamakuru byo muri icyo gihugu byatangaje ko Barcelona, Rayo Vallecano ndetse na Getafe batazambara iyo myenda yihariye kubera impamvu z'imyiteguro, ariko ko bagikomeje gushyigikira icyo gikorwa. Ku rundi ruhande ariko ikipe ya Real Madrid yo ntabwo izagaragara muri iki gikorwa na gato. Abasifuzi nabo bazambara imyenda yihariye mu gihe amashusho n'inyandiko bizakoreshwa mu kugaragaza imikino kuri televiziyo bizaba bifite ishusho yo mu myaka ya kera. Muri iyi mikino yo mu mpera z'icyumweru kandi hazakoreshwa n'umupira wo gukina ufite ishusho ya kera. Arakoze Anne-Marie niwe mwiza tugeza ku isa 12:55 mu Burundi no mu Rwanda. Naho ni kiganiro c'abagore aho twasubiramwo ikiganiro Yvette Kabatese geranye na Louange Mugisha akora amakeke canke amagato afise ishusho y'ishurwe canke ururabo. Mwiriweho neza. Gukora za keke zo gufungura zaba iz'isabukuru n'ibindi n'umuri musangamwe abatari bake. Nyuma yo kutangira akabona naho yamenera, Louange Mugisha yahisemo uburyo bwihariye ahakora izo keke mu iforoma y'ururabo yise cupcakes cyangwa keke ziri mu dukombe. Aradusobanurira birambuye. Iyo umuntu avuze cupcakes aba avuze keke ibiri mu kambalaje kako kaba kameze nk'agakombe ariko karimo keke. Urugero ni nk'amagato y'amaniversary ariko yo aba ari manini kuri ko aba ari dutoya kuko kari ushobora no kugashishura, ariko twebwe cups dukoresha ni nk'igikombe gikomeye. Noneho kugira ngo rero tujye mu rurabyo duterekamo keke, ifata keke neza kandi ntibe yakangirika twayifunze nko mu buryo bwa buke bw'ururabyo. Kugira ngo igire iyi foroma nk'iy'ururabo biba byagenze gute? Tuba twakoresheje utuntu twitwa nozo, nimbe n'utungutu genda nkanda nk'umuntu uri kudekora kugira ngo se kagire ya mabara asa na roza na mauve n'uturongo tw'amakeke. Kugira ngo tubone mauve twavanze amabara, dufata rose tukavanga n'ubururu. Hama se utuntu tumeze nk'utungeringeri dusa na zahabu n'uduki natwo baraturya. Ahubwo reka mbaheho mwumva ukuntu tuba tumeze. Ndumva gakomeye ariko karimo agasukari. Twagenewe amagato. Twagenewe amagato. Rero iyo urangije kubikora gutya umuntu yibaza ukuntu uhita ushiraho bino bipapuro twari dusanzwe tubibona ku rurabo, ntago byangiza iyi keke se? Oya, ntago keke ishobora kwangirika. Ibi bipapuro ni bimwe bisanzwe dushiramo indabo cyangwa bifite birihariye? Ibya bindi bisanzwe bakoresha mu ndabyo. Hanyuma Mugisha, ibi bintu se wabimenye gute? Warabyize? Yego, nize gukora keke. Nabyigiye Bugande, banyigisha gukora keke, ariko ibi ngibi ntago babinyigishije, ni innovation yanjye. Wabigezeho gute rero niba ari ubushakashatsi bwawe? Nabanje gukora amakeke, nkora n'amabiswi, nkora n'amamandazi, ariko bigeraho mbona isoko ririmo abantu benshi cyane kandi twese nyine twaba turi gushakisha, ariko mu by'ukuri shakisha ikintu cyaba umwihariko nakora kikaba kidakorwa n'abandi. Ndavuga nti ese wakora noneho urumeze nk'ururabyo, kuko noneho ntekereza n'ukuntu nkunda indabyo. Ndavuga nti se indabyo ko mu minsi 2 bimbabaza nkaba najugunye indabyo, kubera iki se ntakora ikintu umuntu ahubwo yarya akaba yanasangiza n'abandi. Hanyuma rero birakorohera kubigeza ku bakiriya mu buryo bwo kubidelivaringa. Nibyo byabaye nk'ibitugoye mu kuntu kuzigeza ku bazishaka, bisaba kwihangana kuko hari igihe ukora
keke kandi igomba kugenda nko mu minota mikeya cyane ugasanga hari akantu gapfuyeho bikaba ngombwa nyine yuko wica ururabyo rwose kugira ngo nyine uhereze umukiriya ibintu byiza ku buryo kizatuma agaruka. Ruwanje Mugisha watubwiraga uburyo akora keke zo gufungura zikoze nk'ururabo. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi. Ni na hano turangije amakuru yacu n'agasaga.